Reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Twongeye kubifuriza kumererwa neza, twongeye kubifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Nshuti bavandimwe amuneka ibintu ntabwo biba byoroshye. Turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 2025. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Duniani Kote Duniani Kote. Turagarutse rero mu nkuru zidasanzwe, tugarukanye byinshi cyane, by'umwihariko murabizi ko twibanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Murabizi ko twibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tukibanda no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu biba bikomeje kuzambira, ndetse kandi aho ibintu biba bikomeje kugenda bikomera. Ariko cyane iyo turi no ku butaka bwa Kongo, murabizi ko twibanda cyane ku situation yo ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB gikomeje gukubitwa inshuro. Igisirikare cya FDNB gikomeje gukubitwa inshuro, nyamuneka bakizamura imisozi bakimanura iyindi, bakizengereza abasirikare ba FDNB banga kurwana. Uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ababwira ati cyabajyanye murakizi, gahunda mufite aho ngaho murayizi, nyamuneka ntabwo ibintu byoroshye. Basenga musengeye igisirikare cya FDNB kuko ibyacyo bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba mwene nzamba, Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kwisanga mu ihurizo n'ibibazo bikomeye. Yibaza ati se abasirikare ndabakura muri Kongo cyangwa se ndabarekerayo? Ese niba bakomeje kubita abagambanyi ndakora iki kugira ngo iyi shusho y'igisirikare cyanjye ko bakomeje kubita abagambanyi ibe yahagarara? Ibi ni ibibazo rwose ubona yuko bikomeje kuba ikibazo uko umunsi ugenda uza haza, ndetse kandi bikanakomera cyane ku butaka bw'igihugu cy'Abarundi. Amuneka ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu misozi itandukanye yo muri Sud Kivu, cyane turagaruka mu misozi y'Iminembwe. Hari uduce bivuga yuko aba FDLR bongeye gukoramo amahajab cyangwa se gukoramo amahano akomeye cyane hagati y'igisirikare cya FDNB n'aba FDLR, ngo bakoze ibintu bitari byiza byiganjemo byateje ibibazo abaturage muri Sud Kivu, muri Minembwe. Inka z'abaturage b'abanyamurenge ngo zikomeje kumarwa n'abasirikare b'Abarundi, nyuma y'uko abasirikare b'Abarundi bari gutegereza yuko igisirikare cyabo cya supplyinga icyitwa ibiribwa cyangwa ibiryo, amaso agahera mu kirere. Birumvikana yuko inzara ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi cyoherejwe muri Kongo ikomeje kugenda ica ibintu. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka muri Uvira, turagaruka ahitwa Kitara, tugena ahitwa za Kavimvira. Imisada y'abasirikare b'Abarundi ikomeje kurundwa muri Uvira. Ni igisirikare cy'u Burundi uko umunsi ugenda uzaza undi biri kuvuga yuko ngo intego bafite nuko ku kwezi kugomba kurangira Uvira nibuza ifite abasirikare barigera ku 25. Ariko mbibutsa yuko abenshi bari kuzanwa haba higanjemo na baba FDLR bemeye gufatanya na Kisekedi Shirombo, n'aka kanya bakaba bari gufatanya na Perezida Evariste Ndayishimiye mu bufatanye bukomeye bwo guhangana n'umutwe wa 23. Ariko Kisekedi Shirombo na Perezida Evariste Ndayishimiye we akababwira yuko azanabafasha bagatera igihugu cy'u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Benshi bavuga bati izi nzozi kuzirota rwose ushatse wanakanguka kuko ni inzozi zigoranye kuba wazigeraho, nyamuneka. Ni mu gihe kandi rero turi buze kugaruka mu yandi makuru adasanzwe ari kuvugwa ku rugamba mu misozi yo muri Sud Kivu. Turagaruka ahitwa Ruvungi, naho barasanye Ruvungi. Abarundi ngo barasanye karahava. Abarundi ubwabo bisubiranyemo. Byatewe n'iki? Abarundi bagera kuri 4 ngo bapfuye umugore ukora mu kabari. Birumvikana yuko bapfuye indaya. Ibyo ni ibintu rwose umuntu agomba no kugarukaho akabisobanura neza mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Twebwe turibaza batise koko niba abasirikare bafatanyije mu mugambi wo guhangana n'uwo bita umwanzi bari gupfa indaya mu kabari, nyamuneka. Ibyo ni ibibazo bikomeye cyane. Biravuga yuko rero iki kibazo cyabayeho haje no kugwamo umusirikare umwe w'umurundi nyuma yuko abasirikare 2 barasanye ubwabo. Bikavuga yuko kandi iki cyabaye ikibazo gikomeye nyuma yuko ngo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC nabo bakomeje kugaragarwaho n'ibibazo byiganjemo ubwendisipline. Bikavuga yuko kandi ibi biri kuba nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rufite icyitwa igisanga toroma cyangwa depression ikomeye cyane y'ukuntu bakomeje kubitirwa ku rugamba, bene wabo bagapfa,
banakurikira amakuru mu gihugu cy'u Burundi ngo witwa Perezida Evariste Ndayishimiye bamubwira bapfuye, akababwira yuko n'abari ku mirongo imbere ku rugamba nabo bakomeza kwataka bagapfa ngo kuko nta musirikare ugomba gutinya urupfu. Nyamuneka bikavuga yuko kandi iyi depresiyo iri no guturuka ku bibazo bikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye n'abaguye ku mirongo imbere ku rugamba imiryango yabo yategereje yuko bayiha izo z'amarira. Imiryango yabo yategereje yuko hari ikintu bayifasha nk'abantu bapfushije abasirikare ku mirongo imbere ku rugamba, bakavuga yuko ngo igisirikare cy'u Burundi FDNB na Perezida Evariste Ndayishimiye babwira aba bantu bati bariya abasirikare bagiye ku rugamba bameze nk'abantu barinze umujyi wa Bujumbura hariya kuba barohejwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ntabwo bisobanuye ko iriya misiyo ari misiyo igomba kuvamo amafaranga. Nyamuneka mwigeze kumva ibintu byabaye mu gihugu cy'u Burundi, bamwe mu basirikare bishyuza amafaranga yabo rwose nyuma y'uko bavuye muri misiyo mu bihugu bitandukanye. Najya kurondora abagiye za Somalia n'abagiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuko birango nabo bafite udufaranga babemereye, ariko amenshi birango Kisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye barabanza bakicara bakavuga ati ayanjye naya aya Prime niyo ngabo naya, abasirikare batoye bazaza bagwe ku rugamba n'ubundi bazapfa nk'inuza. Ibyo ntabwo nabigarukaho nyamuneka, ahubwo nanabitindaho, ariko ndaza kubigarukaho mu nyuma. Ni mu gihe kandi turi buze kwikoza ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Aka kanya hagati mu gisirikare cy'u Burundi naho haravugamo urunturuntu rero ruri guturuka kuki? Ruri guturuka nyuma y'uko uwitwa Kajeni Venosti ufite ipeti rya kapiteni mu kwezi kwa 10 nyuma y'uko atorotse igisirikare cy'u Burundi agatorokana n'abasirikare barenga 103, nyuma y'uko uwitwa Hakizimana Jean Baptiste atorotse igisirikare cy'u Burundi nawe wari ufite ipeti rya kapiteni, nyuma y'uko benshi mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi harimo n'abafite amapeti akomeye bakomeje gushinzwa ubugambanyi. Biravugwa yuko mu gihugu cy'u Burundi aka kanya ikibazo gikomeye ndetse kandi gikomeje no kuba ihurizo. Igisirikare cy'u Burundi ngo harimo icyitwa ubwumvikane bukeya, igisirikare cy'u Burundi ngo harimo icyitwa ubwumvikane bukeya bwiganjemo ndetse kandi buri ruhande ruri kugaragaza yuko rushyigikiye Perezida Evariste, uruhande rumwe rugaragaza ko rushyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, abandi bakavuga yuko batamushyigikiye, bikanavuga yuko ariyo mpamvu uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwikanga kudeta uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi baribaza bati rero mu gihe ibyo bintu byaba bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyangwa se byaba bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, iherezo ryabyo riraba irihe ko bikomeje kugenda byibazwa na buri muntu wese? Ibyo turabyinjiramo. Hari ingamba uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yafatiye bamwe mu basirikare be bakekwaho ubugambanyi, turazigarukaho. Ese izo ni ingamba zimeze gute? Zije gukora iki? Zirasapotinga iki ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi cyangwa kuri leta y'igihugu cy'u Burundi? Zirafasha iki societe civile? Ni nyuma y'uko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi ahungahunga, bikavuga yuko amaze n'igihe yaraturutse igihugu cy'u Burundi, ariko ku munsi w'ejo bikavuga yuko amaze iminsi yibereye Tanzania, yagiye agatahurwa n'uwitwa General Prime Nongabo amubwira yuko rwose ibibazo afite mu ishyaka rya CNDD-FDD n'ibibazo afitanye n'umugore we n'umuryango we. Mbibutse ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashinzwe kuba ashobora kuba afite ihabara mu mujyi wa Bujumbura ryitwa ngo ni Mugabekazi Angelique. Iki rero ni ikibazo ubona yuko gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane kandi gikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi bibaza bati Perezida Evariste Ndayishimiye iri hurizo yishyizemo araza kuryikuramo ate? Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku bayobozi bo mu gihugu cy'u Burundi bivugwa, byemezwa, bashinzwa gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Abagera kuri 4 bongeye gutabwa muri yombi nyuma y'umuyobozi mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD mu ntara ya Makamba, nyuma y'umuyobozi
wungirije umuyobozi mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD mu ntara ya Rumonge gutabwa muri yombi. Hari n'abandi batawe muri yombi babarizwaga mu ishyaka rya CNDD-FDD. Mu ntara ya Ruyigi abaturage bagera kuri 4 bishwe bashinzwe kwifatanya na M23 ndetse n'indi mitwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Turabigarukaho. Turagaruka mu misozi yitwa za Cankuzo aho abaturage bababajwe bikomeye ngo no kwizezwa na leta yabo kubakorera bimwe mu bikorwa ariko ngo amaso agahera mu kirere. Ariko nyuma nyamuneka dufite umusesenguzi uri buze no kugaruka kuri byinshi cyane, nge ntabwo ndi bwizimbe mu magambo. Hari umusesenguzi dufite ugiye kuza akagira byinshi atubwira, reka nawe tumwakire twumve icyo atubwira. Di inshuti y'akadasohoka yo mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruke ku biriko birabera mu bihugu byo muri East Africa, cyane cyane dusesangura ku byabaye muri Tanzania, dusesangure ku biriko birabera i Doha, dusesangure no kubibera i Washington. Ibyo bintu bitatu nibyo nagomba ko tuvuga ko, ariko tubanze tuvuge gatoyi ku bijanye n'imyigaragambyo yabo bita genzi, akenshi basukwa kuri songoye n'abanyapolitike bo muri opposition. Muri iki gihe abaperezida benshi ba East Africa barakaye, bataba bagomba kurekura inyungu umuntu abona ku bw'ubutegetsi. Muri iki gihe biba bigoye cyane ko opposition zoshishikara zishuka ugwaruka kwisuka kuri songoye, bakisuka ku bapolisi, bakisuka ku basirikare, hanyuma ubuzima bwabo bukwashirira. Ni mu gihe tubona imigambwe iba iri ku butegetsi bitoroshe kugira ngo irekure ubutegetsi, narijya ubutegetsi buryoha kandi bubamwe inyungu nyinshi, bituma rero kenshi nk'ubwo gwaruka rutamenya izo nyungu abayoboye ibihugu cyane cyane mu migambwe baba bahurikiyemwo baba bafise, kandi bataba bifuza kurekurira ayandi mashaka bahiganwa nayo. Ikindi cya kabiri n'ibyaha baba barakoze bari ku butegetsi, baba bafise ubwoba bw'uko bashobora gukurikirana. Ibyo rero bituma bariya baba bari ku butegetsi bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira bazivye abantu bashobora guhaguruka kugira ngo babanyage ubutegetsi. Erega kuva na kera narindi burya ubutegetsi ntabwo bwigeze butorwa mu ibarabara, ahubwo ubutegetsi igihe cyose bwaragwanirwa. Nicyo gituma rero tubona umutima nk'uyu wongeye kubyuka muri Afrika. Hari ibihugu n'ivyo byari binyura mu matora bikarekura ubutegetsi mu mahoro, iyo batsinzwe imigambwe iri ku butegetsi yitsinzwe ikarekura. Ariko turabona iyindi esprit ihari yuko imigambwe bimaze igihe ku butegetsi itaba yifuza kurekura inyungu canke kuba yofata riske yo kuba borekura ubutegetsi. Hariho umufilozofu umwe yavuze ngo iyo urekuye ubutegetsi ukabuhereza ubundi ngo uba wicukuriye ico. Niyumvira rero yuko muri ico gihe biba bigoye ko abantu barekura ubutegetsi kubwo gutinya izo ngaruka zose zishobora kubashika ko kwamburwa amanyungu bafite canke gukurikiranwa ku byaha baba bakoze bari ku butegetsi. None ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga yuko imigambwe igwanira ubutegetsi, iyo twavuga iyo muri opposition, ikwiye kuraba ubundi buryo ishobora gukoresha mu bihe nk'ibi, gusuka abaturage ugwaruka. Kurabona ugwaruka rurashuha mu mitwe iyo rubwiye ibi n'ibi, uca usanga bahita bemera vuba. Ariko biboneka yuko muri ibi bihe bigoye cyane yuko imigambwe yamaze kugundira ubutegetsi bumaze kw'igihe canke n'amaze gukozamwo agatoki bakumva biraryoshe, bashobora kurekura ubutegetsi mu mahoro.
nkaba mvuga rero mu gihe imigambwe ya opozisiyo iba idafite ubushobozi bwo guhangana n'igisirikare n'igipolisi, nibaza ko ibi bintu by'imyigaragambyo babesha bashuka urwaruka rukagenda rugahoneramwo, imigambwe yo muri opozisiyo canke baharanira ubutegetsi, niyumvira iyi metode ko bakwiye kuyireka, kuko urebye nk'urubyiruko rwapfuye muri Tanzania muri imyigaragambyo, nubwo hogera igihe Chadema canke abandi bantu bagwanya ubutegetsi muri Tanzania bakagiranira ibiganiro bakumvikana, ariko ruriya rubyiruko rwose abapfuye abakomeretse abafunzwe, sinibaza yuko iyo migambwe ibiri muri opozisiyo ishobora kuba yobagarukana. Mu gihe rero imigambwe iri muri opozisiyo idashoboye kugira imbaraga cyangwa gufata inzira y'ishamba kugira ihangane n'igipolisi cyangwa igisirikare baba bifuza gutembagaza intwaro, nimvira yuko ibyo bintu byo gushora abantu mu mabarabara ko bobireka, kuko bigaragara yuko atari yo nzira nziza yotuma nabo bashika ku butegetsi. Na cyane cyane na rya burya abantu benshi nabo nyine bo muri opozisiyo nta kenshi nta nyungu z'igihugu z'abaturage baba bagomba, nabo nyine baba bagomba kugira ngo bavuga bati tubise natwe turye, tubise natwe dutunge, tubise natwe twubaka ayo mazu muriko murubaka, tubise natwe turonke ubwo buryo bwo gusagura canke kwihora baba batugiriye nabo. Ugaca usanga mu by'ukuri nta na programme baba bafite zo kuvuga ngo hari ibyo bifuza guhindura mu gihugu. Aba rero nsaba canke interakamo imigambwe iharanira ku butegetsi kurondera izindi nzira zo guhindura ubutegetsi, ariko badashoye abaturage urwaruka kuri songoye. Ibyo turashobora kubivuga, byabaye muri Tanzania, ibyabaye i Burundi muri 2015, murazi ko urwaruka rwishi rwashowe kuri songoye mu myigaragambyo, yifuza yuko Petero Nkurunziza tokwiyongeza ikiringo ca gatatu, ariko murabona yuko batabishoboye kuko batashoboye guhangana n'igipolisi n'igisirikare, noneho benshi abatapfuye bagafata iy'ubuhungiro, abandi bakaba bagowe bari mu makambi hirya no hino. Reba ibibera muri Kongo, murabona urubyiruko rwishi rwitwa Wazalendo nibo bashoye kurisongoye kugira ngo bahangane n'umugwi AFC M23, barahona bahonera kurisongoye, ariko murabona mwisho Tshisekedi wewe yicaranye na AFC M23, bamwe bananga bamwe ba General Makenga yakengera, murabona ko bariko baraganira Doha kandi bagiye kumvikana uko igihugu kigiye gutunganywa no kugaburwa mu nyungu hagati y'abo bategetsi. Ariko murabona yuko kumbure AFC M23 itari gushobora kubaho yivuga ngo tugire dushore urwaruka rw'abavuga ikinyarwanda mu babarabara ngo bigaragambye, ntivyari gushoboka, ariko babonye ko inzira ishoboka ko bufata umuheto bakagondoza leta ya Tshisekedi, kandi murabona yuko leta ya Tshisekedi yamaze guca bugufiya ikemera kuganira nabo, nubwo bari baravuze amajambo menshi yuko batopfa baganiriye na AFC M23, yuko batopfa baganira n'u Rwanda, ariko murabona yuko bamazwe akanyarigabo, nuko vijana wameingia msituni bagafata inkoho, bagafata ibigwanisho kugira ngo bavuge ururimi leta ya Kongo ishobora kumva. Rero mu gihe za opozisiyo zidafite ubushobozi bwo kuvuga ururimi aya mareta bivuza guhindura avuga, niyumvira ko ibyo bintu byo gushora abantu ku icumu ngo imyigaragambyo n'ibiki muri East Africa, niyumvira ko ibyo bintu boba barabyihoreye. Hanyuma murabona yuko ari byo byabaye muri Kenya, murazi yuko Odinga yahavuye aganira na Ruto, hanyuma rero bakumvikana ko bakwiye kugabura inyungu z'igihugu. Ndumva rero yuko abantu bo muri opozisiyo badakwiye kugomba kwinjirira mu butegetsi canke kuronka inyungu mu butegetsi
biciye mu maraso y'abaturage, biciye mu maraso y'urubyiruko kuko ruba ruhenzwe, kandi ugaca usanga nta n'icyo babamariye, nta n'icyo babafashije no muri izo ngorane zose. Rero nicyo gituma nagomba kuvuga ko uburyo bwo kugomba guhindura amaleta muri Afurika bikwiye guhinduka. Abantu bo muri opozisiyo bumva yuko bakwiye gukora imyigaragambyo n'ibiki, numva yuko ibyo bintu bakwiye kubireka, ariko kandi nkakangurira n'amaleta kumva ibitekerezo by'abaturage, kumva ibitekerezo abaturage bashikiriza kugira ngo ibyo bifuza bironkegwe igisubizo bitaraja mu ibarabara, bitaraja mu migere, kuko ibyo ari byo byose igihugu kirahombera. Kandi buriya nubwo wokwikomeza ku butegetsi utwara nabi, amaherezo ni hahandi, nimba ukoresha umuheto kwikomeza ku butegetsi, buriya n'abandi bazohaguruka bafata uwo muheto, rero usange amaherezo bimwe wanse nibyo bigushitse ko kandi ugiye nabi. Bikaba byiza rero yuko nakangurira amaleta ahanini gutegera yompi, kuganiriza abaturage, nta nubwo binakenewe gukora imyigaragambyo yo guturira ibintu, konona ibintu mu gihe biba byarubatswe mu mafaranga menshi y'igihugu, ahubwo hakwiye kuba amanama, ibiganiro biri kontinuere hagati y'abaturage na leta ziba zibayoboye, kuko izo leta rega zihari kubera abaturage, nibo bazishizeho. Uburyo izo leta zikoresha n'abaturage babutanga bice mu matagisi. Icyo gituma rero ibiganiro, kumvikana bikwiye kuhaba, abantu batararinda ibintu byo gusesa amaraso. Ngarutse rero ku biganiro biriko birabera Doha, ni vyiza yuko AFC M23 ishima yuko kumbure hari intambuko, kandi ivyo byanezereza buri wese, kuko nk'abantu benshi twitegereza ingendo ya leta ya Kongo, twari twaramaze kubona yuko atakizovamwo muri ivyo biganiro vy'Idoha. Ariko nanone ntabwo twashira akaguru mwikoma na rirya, tuzi yuko Tshisekedi ibiganiro vyiwe bihindagurika nk'ikirere, hakurya mu kanya igicu kiza imvura ikagwa, mu kundi kanya ukabona izuba riratse. Niko yimereye uwo muperezida wa Kongo. Rero nkiyumvira yuko ahubwo yohinduka kuko urabona wewe ntaco yahombye, ahubwo intambara yewe yaramutungishije, yaramufashije kwironkera ibintu byinshi hamwe n'umuryango we canke abagenzi biwe. Ariko murabona by'ukuri ko abaturage barahonye barapfa barahera, kandi n'abasirikare rega nabo nyine barapfuye barahera, abitwa ba Wazalendo barapfuye barahera, ingabo zavuye mu bihugu bya Sadeke byarapfuye zirahera, ingabo zavuye i Burundi n'ubu ziracapfa zirahera. Umuntu akiyumvira none mu gihe abo ba perezida baganira bakumvikana bakagabura bya bindi bari banse kugabura, kubera iki batokumvikana batuganira imbere yuko amaraso inganda zibanza gutikira? Niyumvira yuko abantu bagira akadada kuganira n'abaturage bayoboye, kuganira n'ibindi bihugu kugira ngo babare mu mahoro, nivyo navyo nyene bakwiye kuzobibazwa mu mateka, bakabazwa abantu bahonye kandi bagomba gukora ibiganiro imbere yuko abantu batikira. Niyumvira yuko aho hantu naho nyene dukwiye kuhagaruka nk'abanyafrika, umuntu akumva ko adakwiye gusuka abasirikare abaturage kuri songoye hanyuma ngo yicare mu biganiro aryanywe, kandi babandi nabo barahonye kandi badashobora kuzuka. Ugaca usanga hari abantu bariko bararira, bariko baratungira, bariko bagubwa neza kubw'amaraso ya benshi yasesetse. Ivyo rero niyumvira yuko bikwiye kwigwa ko muri Afrika ibiganiro hagati y'abantu, ibiganiro hagati y'ibihugu bikaza biba abantu batarinze gusesa amaraso. Niyumvira rero yuko ico cigwa abari mu bya politike, abakurikirana bya politike, dukwiye kuharaba tugasubiza amaso inyuma, tukaraba uburyo abantu bakoresha kugira bashike ku butegetsi, tukareba ko ari uburyo bukwiriye
atari uburyo bwo kwikunda, atari uburyo butuma abaturage benshi bashobora guhona, kandi mu gihe mwebwe mumaze kuganira mudashobora kongera kubazura ba bantu ngo basubire babeho barabe imiryango yabo, imfuvyi ugaca usanga mbere n'izo mfuvyi nabo bapfakazi basize ntabwo bitabwaho, ntabwo bibukwa, ahubwo gaca kabakamizwe n'ingoma. Rero naho nagomba gukebura. Ikindi kintu nagomba kuvuga n'ibiganiro byabaye hagati y'u Rwanda na Tshisekedi. Erega aya masezerano yarigeze kuba hagati y'u Rwanda na Tshisekedi, amasezerano ajanye n'iby'ubucuruzi. Turazi yuko bari barasinyirana amasezerano yo gukorana mu by'ubutare, yo gukorana mu bya transport, yo gukorana ibintu byinshi. Ariko birababaje kubona harinze kuba intambara, amatate hagati y'u Rwanda na Kongo, byatumye leta y'u Rwanda ikoresha uburyo bwinshi kumbure mu buryo ari gukoresha mu guteza imbere abaturage, ikabukoresha muri uko guhangana na Kongo, cyangwa usanga na Kongo ubwayo urabona izi manda zibiri zose za Tshisekedi zigiye bure, kandi kumbure abanyekongo bamaze kugira kuri byinshi. Iyo bashishikara kuganira, cagiye Perezida Tshisekedi yari akija ku butegetsi, murazi ko yari afite imigenderanire myiza na Perezida w'u Rwanda, kandi niyumvira ko ibyo bihugu bibiri biba bigeze kure cyane. Ariko urabona hahandi bahagarikira niho kandi basubiye inyuma y'imyaka nka 8. Ibyo rero birababaje kubona abanyafrika, perezida ba Afrika, abayobozi ba Afrika batabona yuko guta umwanya, guta igihe ntigishobora kugaruka, izo expenses, izo mbaraga, izo ngendo, ubwo buryo bukoreshwa mu guhangana mu bya diplomasi cyangwa mu bya gisirikare, ni uburyo buba bushoboye gufasha cyane kugira ngo abaturage bashobore gutera imbere. Kandi ugaca usanga na cagiye catakaye kugira abaturage bazosubire bibukwe, batezwe imbere. Urumva ko ari ibintu bitoroshe. Hanyuma nagomba kugaruka i Burundi. Mbega Uburundi bwobwo buzunguka iki nimba u Rwanda na Kongo bumvikanye? Uburundi bwobwo buzogenda gute ko Tshisekedi yabahenze? Imfyisi yari ahetse FDLR ariyo yari imaze imyaka 30 iteza induru muri Kongo, mu gihe igiye guhigwa buhongo muri Kongo. Hanyuma Ndayishimiye wewe akaba yemeye gukubita mu mugongo imfyisi Tshisekedi yahetse imyaka irenga 30, igakwegera amagorwa menshi abanyekongo. Ntabwo bafite yuko iyo mfyisi ahetse yitwa FDLR n'abagwanya u Rwanda bishobora guhindukirira igihugu cy'u Burundi. Burya igihugu ca Kongo gifite imbaraga nyinshi, gifite ubutunzi bwinshi, gifite abasirikare benshi. None se agahugu nka gatoya kakarya ku Burundi umuntu ashobora gufata no ku munsi umwe kakemera guheka ibibazo abandi barimo barikurako? Nimvira yuko Ndayishimiye akwiye kugira kenge. Je nkunda kumuhanura, ndamuhanura kuko nifuza ko igihugu cy'u Burundi kirongorwa neza, kitaja cisuka mu bintu bikizanira ingaruka mbi, kuko natwerega abarundi tuba dutaye umwanya cyane mu kuja mu bibazo byo muri Kongo, mu gihe agahugu kacu kagowe, gakenye, kari mu byago byinshi, kadafise access ku nyanja. Ariko ugaca usanga kariko kiterera mu bibazo by'ibihugu binini, ibihugu bifite imbaraga, ibihugu bifite ubutunzi. Natwe turagahugu gakenye, gatoya, kadafite imbaraga ku guhangana mu bijanye n'ivy'intambara. Urabona n'ubu Burundi bwitereye mu bya Tanzania. Ubwo rero sinzi Uburundi n'ukuri, Perezida Ndayishimiye by'ukuri ndaguhanura, shira imbere inyungu y'abaturage, ntuzoshobora guharanira inyungu z'ibindi bihugu mu gihe
wewe utagira aho uba, wewe aho uri, ibyo mu gihugu, ubutunzi, ubuyobozi bwiza, ubumwe bw'abarundi, byo ko abarundi bakwiye kuva mu bintu by'amoko bigafutwa mu ibwirizwa shingiro bikavanwaho, umurundi akaba umurundi, ibyo bintu ngo byahutu byatutsi byatwa, ibyo bintu ntabwo